waragoranye aya nambwirwa nagoranye ahubwo zitari ibyo kugenda n'abakobwa benshi ntibyari bibi byashaka kumenya abakobwa mwakoze iki wala nivyo je kugenda n'abakobwa je nicari kibazo Godris ngo ntamuzi ngo abakobwa bagendana none je nambwira ntuye baragendana ntaye turi kumwe n'abagore bogendana n'ibisanzwe mugabo abagore deep down hari iki nizo nyene rero tinico je n'abandondeka je hari itandukanye kuva kera namye ndi umuntu kuva nkiri mutoya namwe nshaka navuga ati je ngire kurongora hakiri kare byari hakiri kare ibintu byose nyine mu bisanye ndabikora hakiri kare mbu mutunzi hakiri kare nubwo nyene mbu mutunzi hakiri kare iki ibyo bon ngiye rero kuvyurugo ibintu nyene namye nshaka gose ubundi bwo je habo nari natevye ubundi bwuje mu bisanye no yantebeje sino banaraje kera kuko nashaka kubikora hakiri kare sana kuko uriya biraryoshe iyo vyaye kare ivyo bintu je ntabwo nari mfise ngo mayenda kwige nabandi ko ndakwiga muri uwo mwanya tuko turagenda ko ndakorondera hama nkabona yuko nyene uri umuntu wanje kandi noneho je maze kuza kukubwira ati ndagukunda nuko nabamvuga nti ndashaka kumbera umugore yes jewe nawe ndabungira jewe je simpebana jewe ntumenye niyo naciye Anika nkansoro ati kumbe nyene jema nawe nyine kuri wowe nyene nakeneye ashaka ati yo nukumeze ndagusabye jema uzonteguza akekare kugira umpebe ntibize vyiribwe biraca jema nariga tu kandi sinzi nakwiga nyene uke ukazona nk'amezi 3 bayi n'umunasiyo kukwandikira kandi hebana nabi oya je nabandi ko ndiga umuntu wahebana nabi urazi umuntu aguheba ataguseze Shaicho kintu muganga ngo Kristo nisha nkindi. Oya cyo nishovuga. Nibiso byabaye nyene hama ndamubajije vraiment numvise ndavuga ati turi mu rugo hari umuntu ashaka kuza kumbwira ati umugabo wawe ntubuzi ivyagiyemo muri ville sivyo nkaho nyije ntavyo mba nakubajije vraiment kandi ko bari kumwe n'abakobwa ushobora gusanga n'abajya abakobwa mba ndabazi yanabimbwiye ko baba bari kumwe wewe wabibonye inyuma yanje je nabazi kubimenya ndazi neza ko yavuye muri ari nabo bamutwaye ari bagiye kuraba je ndazi nico bariko barakorana wowe ushi babona muri ville ukashuza kumbwira ngo hewe ngo ndabone kumwe n'abakobwa ngo banaka ngo gatatu usanga narakaraka basigaye bamaze iminsi bari kumwe urumva rero nukuza kwitamunita kuraba kwaje ntavyo nakubajije mugabo raje ngo urabaneze umugabo wawe korige ngo bari kumwe n'abakobwa ibikini ngo je maze kumubona ngo kabiri kose nari kuba mpomvye cyane umugabo mwiza iyo niyumvira vraiment abo bantu wow ego vraiment afise urugo rwiza kandi ruryoshe iyo numviza banje abantu ngo ujye muhonga ashine kwa nihenze kwene aranga imisi yose ntavyo mfise mugashase gusohoka arasohoka wow arafungura wabaye ko natese inyama mbega ngo wabaye ko natese inyama Yes nuko nkunda ndakuramutse nongera ndaguikaze kuri Magic Channel ndobwira ko ari umugano wa Kent umugano w'Imana umugano w'umwete umugano w'abantu nuko another day another vibe ndobwira ko no munsi vibe yacu yaduteruye neza na neza ituzanira ya couple mu gisagara ca Bujumbura benshi bamaze iminsi bariko baravuga bati bariko babera karera abandi bariko barerekana uno musi nashobora guterurira nashobora kuzanira benshi babazi kuri Godris ariko iradukunda Godris niwe nashobora kuzanira ariko muri umufasha wiwe hariya kirazira kuvuga izina ry'umufasha atari wawe ndakwakira kuri Magic widondora wongera udondora abakunzi ba Magic kuri rusange. Hello salut comment ça va meze gute meze neza twe ni sawa turakomeye turashima Imana ku mazina abavyeyi bampaye reka ndamukosore gato nitwa Irankunda si iradukunda Irankunda bantu b'Imana kirico bita umugabo avyumva kare kabimenya kare yes nitwa Irankunda Godris aba mfise umugore umwe n'ikibondo kimwe ciza cy'ikibaju cyane gose wow ngo umugore numwe gusa yabihetse tekana ko wihuta ngorana yewe dupfa kwihuta kwawe yari yavyumvise umugore umwe w'ikibaju nkunda cyane gose yitwa Nizigiyimana Nancy gusa nkunze kumwita Nancy Mutoni sinzi impamvu n'abaje nk'aba bari bazi ngo yitwa Nancy Mutoni yitwa Nancy Nizigiyimana
nikibaje cyane gose murayibona namwe nyene none nta byishimo ndavuga wow mbashaka kumenya hariya kuri Nancy mbere ko tukwakira gute uhora wiyumva gute mu gihe abantu benshi bakunze kuri ndi zina atari gi wawe bivuye kwizina umufasha akunze kukwita cyane ndanavyibagira Nanagibagira ngo Godris Sinavyo nibiki ego kenshi nyene ndavyibagira vraiment wow nuko uramutse bakunzi wa Magic twongera tubashimira kwa mwaduhaye ikaze abantu b'Imana ntivyari vyoroshe kugira dushobore kuronka buno butumire waragoranye aya nambwirwa nagoranye ahubwo zitari ndi yes nuko mbashaka kumenya hajya muri rusange urugo rwanyu no musukirageje kuraba ni benshi bamaze igihe bariko baravuga bati ijya couple irikiragifasha imitima ya benshi irikiragerageza kwerekana ko urugo rushobora kugira ingirakamaro mugasa n'abakeburira abandi bashaka kumenya byatanguye gute kugira bikuze mu kumva ko ubuzima bw'urugo bushobora kubusangiza abandi ikibazo kiragoye kitagoye bon novuga ati siko ndagitabara neza ubuzima bw'urugo ushatse kuvuga iki mbwira neza umugore wawe yabitahuye mariage kubera ko abantu bari bo bose ukuntu vyaje kugira tubikore cyane oya turagenda bukebuke si ukuntu vyajemo kugira ngo mubikore ariko turashaka gute wisanze uno munsi usigaye wumvita ko abajene benshi ubu bariko baravuga bati murategerezwa kuraba ya couple ya Godris kuntu bariko barabikora neza murakaca yiyumva nawe yo bijamo biba vyoroshe mukibana bavyagira gute kubona muhora mushira ubuzima bwanyu ku marezo sociaux okay so twebwe kuba tubushira ku marezo sociaux icambere ni ibintu bisanzwe nkuko abandi bose bo bikora bon ikindi nacu ubuzima bw'urugo novuga gute buroroshe buraryoshe numugisha murayibona namwe Ibisi higoro gumaye gutwengera nkuko urumva ibintu byose bica biba easy maja mu make buroroshe sinzi ko ndiko ndabivuga neza murankosora normal yeah wow nuko turaho nyene tuba dushaka kumenya rero hariya kuri Nancy mbega vyari vyoroshe kuza kwisanga muri bino bintu aho ubona ko dora tubona commentaire nyinshi abakobwa basanga kuvuga ati we nuko vyoroshe we nuko mukundana ati nturahura nabo ngo bakubabaza Jewe nivyoroshe kandi nibigoye byo kumahazo sose shaje sindaba commentaire nico nirinze bakora ama commentaire nico nirinze tugitangura navuga ati ne kumva ama commentaire mugari rero abandi bantu bakwegereye ase nimero yawe se WhatsApp yawe cyo gumaza kwabonye biyene ati mugabo no munsi yaraberewe ati ama commentaire ahubwo mabi genre yo no guma gutuka yo no guma gira iki ibintu nk'ivyo navuga je anavyo mbona kweri je mva nari hewe kwenda mbere turakora posta nibisigaye ntumbaze yego wow nuko mbere yuko tuja kure turashaka kumenya rero vyimbitse indani benshi barakunze kubona ino couple yanyu bavuga bati ibintu biba vyoroshe kugira abantu bashobore kugera ngaha bashaka kumenya vyakujemwo gute kugira wumve umujene nkawe cya kibazo bakunze kwandika muri commentaire no munsi nanje ndakikubajije ni zihe nkomezi waronse so kugira wumve yuko ushobora gushinga urugo ukiri muto inkomezi zanje nazikuye kuva kera namye ndi umuntu kuva nkiri muto namye nshaka navuga ati ngiye kurongora hakiri kare byari hakiri kare ibintu byose nyine mu bisanye ndabikora hakiri kare mbu mutunzi hakiri kare nubwo nyene mbu mutunzi hakiri kare iki ibintu byo bon ngiye rero kuvyurugo ibintu nyene namye nshaka gose ubundi bwo je habwo nari natevye naratevye cyane gose newe jewe tugikundana gusa namubwiye ati mwana jewe tugira mariage ubundi bwuje mu bisanye no yantebeje sino banarajije kera kuko nashaka kubikora hakiri kare sana kuko buriya biraryoshe iyo byaye kare utse kutazopfa na vore rimaniko kwezika udazokenyuka imigisha no kwibamwo kare no ibintu byose bikora hakiri kare niko navuga nyene nivyo nashatse kubikora hakiri kare sinsaze nyene kuko muramba barankiye ugasanga umuntu afise 40
aracyari umusore Gaston arashaka umusore yeah umva iyo ndiko ndamurabira mbabaza remba shaka nanje navuga ati shaka kumera nkabo shaka je mbaye akarorero babone ko ibintu byose ushobora kubikora hakiri kare bigakunda wow nuko benshi bakunze kwiyumvira ati mbega bihora bishika umusore ariko ararondera umwigeme bityo bakunze kuvuga ariko aramudraga wagenda ushira ivyiyumvira imbere byo kuzomurongora cyangwa bavuga ati ubanze umurongora mbega ho mwakundanye ikiringo kingana gute kugira mushobore kugera kuri no ntambwe yo kushinga kwanyu okay reka mama ntangure ukiringo twakundanye imyaka 2 iri hafi 3 ya ni 3 mu bisanzwe 3 rero tuyikwije turaja mu vya mariage turagira mariage hama bijanye ngo vyaranyoroheye iki byo mukobwa jenje kumurondera mu mutwe je sinari babahungu ngo nje dukundane kugira ngo mbanze umwige ko ngo ndakwige mu biki nyimba dukundana nyimba jewe genda umuntu amenya abantu hakige je turashobora kwicarana n'ubu nyene ngaha mu saha imwe twicaranye ndashobora kubona ko uri umu escrow canke uri umuntu nkabona ko uri umuntu mwiza canke uri wa pirate uko je nikomeze rero ivyo bintu je ntabwo nari mfise ngo mayenda kwige nabandi ko ndakwiga muri uwo mwanya tuko turagenda ko ndakurondera hama nkabona yuko nyene uri umuntu wanje kandi noneho je maze kuza kukubwira ati ndagukunda nuko nawe mvuga nti ndashaka kumbera umugore yes tukiraho mbashaka kumenya kuri Nancy amezi 36 muri kumwe nuno muhungu kuri wewe ego umugabo wow si umwana ako kiyagiye yari umuhungu yari umuhungu kiyagiye yari umusana mbashaka kumenya mu mezi 36 hari habuze abandi bakurondera bakuzako vyakujemo gute ni izihe mpamvu zatumye ushobora kumva ati jewe no shira ko umutima canke no hita mu moyo impamvu yego kuko abakobwa mu muronderwa na byinshi kandi mu muronderwa na benshi ariko mukiri nyine ubuzi ico ushaka nyine ubuzi ico ushaka uvuga ati jewe je shaka iki nk'ibyo yavuze ngo umuntu ngo ashobora kumumenya ibikindi biki janje narafata umwanya nyene ukiga umuntu ukamuraba neza nyene kumbe nawe kibaza ngo waramwemereye ko mukundana kumbe nawe arafite itonde yo kugenda uraraba ati akazi jewe nawe ndamubwira jewe ngaje simpebana jewe ntumenye niyo naciye anika nkansoro ati kumbe nyene jema nawe nyine ibintu kuri wowe nyene nakeneye ashobora ati yo nukumeze ndagusabye jewe uzonteguza akirikare kugira umpebe ntibize vyiribwe biraca jema nariga tu kandi sinzi nakwiga nyene uke ukazona nk'amezi 3 bayi n'umunasiyo ko kwandikira kandi yahebana nabi oya je nandi ko ndiga umuntu wahebana nabi urazi umuntu aguheba atagusezeye ukaronde ukasigara andikira umuntu nyimba barakwishura nyuma y'imisegonda 2 ukazona akwishura nyuma y'amasaha 2 niko objective ari nzig je nawe ko ndiko ndiga umuntu undi nawe yabazi ngo twakundanye usanzwe wari kiyashe mu musanze none gashaka utabanje kurondera ubugenzi ugashoka kubwira umuntu mukundane uramwankira mu gihe usanze ubona ko ubiye twabanze kuba abagenzi hari undi yakuganda gukunda ugasanga ntumuzi neza mudize nk'indwi imwe canke Jean mwahujwe n'umugenzi urabibona ibintu nk'ivyo voilà rero ukasanga kuvuza ati mwabasanga ndamwanse kwa tuzinanye indwi imwe kandi ntazi n'ingeso ziho usanga ari umwana myiza rero gerageje kuraba nabwira ingene agomba mbere ajoga ati bye nabwira ingene warunzi koraza naye ndakudira je ntibambwira ngo nzi nabi jewe iyo zaraheze hano urakunda kuzinira atakubaje ninde watubaje oya kubera uvuze ko ngo umuntu manza kubwirira iki n'iki je manje namwiga kandi nawe nzi nyene utuntu nyene shaka nyene utuntu mugorana wowe ukuntu wiga ko wiga nabi mugabo oya ega wiga nabi urazi impamvu wiga nabi niga neza oya sinzi ko bose nari nabacitse sawa arabacitse isi ndavyanze kandi na teste wowe wayitoye mugabo wiga nabi kugira abantu bahevye nahevye oya ukuntu byarazi ko ntaburi babi urazi ko ambira ngo ntaburi babi je kumbe naho uri kurambye oya iyo terme yo gutabura babi ko aja mu bakobwa benshi oya hari itandukaniro aho turashaka nasaba bari kugenda n'abakobwa benshi ntivyari bibi je ashaka kumenya abo bakobwa mwakoze iki
Voila, nivyo. Je kugana naravuga je nicari kibazo. Godris ngo ntamuzi, ngo nzo hoga bagendana. None je nambwa ntuye baragendana nkaye turi kumwe. N'abagore bogendana nibisanzwe mugabo abagore deep down hari iki? Nizo nyene rero. Tinico je nabandondeka je gaje. Hari itandukaniro nakubwiye hari yo kuba Godris we yashaka kuja mu bakobwa benshi n'itandukaniro ry'uko hari abakobwa benshi baba bashaka kuja kuri Godris. Mbashaka kumenya rero wewe wiyumvira ko ari Godris abajamwo canke ko ari bo bamujako kugira ushobore kumenya ico we yabaronderera. Je ntazonzi je nizo bambwira je bambwira tujya ku bakobwa ujya kuombe. Wow. Muri mwebwe bashaka kumenya ninde yabanje kwemerera uwundi kumuha ikaze mu rukundo hagati ya Godris na Nancy? Kwemerera uwundi kwemerera uwundi burya basubiza uvuga ati ndagukunda ikindi nese umuhungu none waramupropose arambi ivyo ndamusaba ngoram nini yampaye urukundo. Wow. Ibintu bimeze neza. Umunsi wa mbere wakunze wumvise ko ukunze ivy'ukuri Nancy wumva umukorera iki? Kwera arakunda ibintu bisanzwe kuvoyaje aje hanze nka za Zanzibar hari azarumonge kiriya kibanza musha mukibona za mawingi ibintu nk'ivyo no ruguru ndahakunda kuvuga musanzwe arakunda avenga aje ahandi hantu hashasha mugabo heza ariko heza apana munga rero numva ari byo bintu nogira iki ikindi nari niba ikindi naco arakunda umusohokane afungure neza nukuri arakunda gufungura neza kweri yego ico kintu aragikunda ukimukorera ukamufata ukamutwara muri restaurant nziza iki vraiment umutima wawe uba ufise mugapana ko bandi kuri jewe wala ako kana ciyarangiriza bantu b'Imana niko ndongora ko rakuzaniye ya couple ya indi yigisha ya indi abariko barabaha impanuro kuri Nancy turacari muri ico gihe nyene ni ryari wabonye vy'ukuri uravuga ati jewe Nancy kuri Godris ndumva nta nundi muhungu yoza muruta umunsi wumva ko washitse mu rukundo deep down? Ariho cyo sanga ko ndakwiyumvira gusa ni twish muri tujye twinshi turashaka ko umunsi dufashe dutatu canke twatu ndumvuga ati no munsi naramukoreye shaka ico kintu mbwa ngo kirisokre ni shaka ngende ico ni shovuga Nibiso byabaye nyene hama ndamubajije vraiment numvise ndavuga ati c'est vrai wewe nuko mashaka kumenya hajya abahungu benshi barakunze kuvuga ati abakobwa benshi baruzuye Bujumbura abahungu benshi baruzuye ati mugabo kashase bose sabe wa ndakunda gukira ndashaka kumenya rero ni ikintu cyatumye Nancy yumva ati jewe ndahisemo Godris kuko wabize ko ari n'abandi nabo bakurondera kandi igihe mwari muri kumwe mu kiringo cy'amezi 36 muri kumwe hariyo tuntu wazurabona nta musi wari bwace kino kuvuga ati oya no muheba nkifatira naka ati Fabrice cyangwa Diodone ati nabo ndabona vyogenda neza ariko Yesu komeze kwera si ndi baratora Niki badge nababwiye ko ari kibadge oya ko Yesu komeze kwera disable namaze kuja mu rukundo disable kwera nuyo nyene navuze ati ngo je nyene ndakwiga ngo amezi 3 nayo amezi 3 vraiment nta wundi muntu numwe ndiko ndemerera oya nta wundi vraiment uyo nyene umwe ngira ndamwige neza naho umuntu aza kumbwira ngo ujye mungura muzi biki nibiki jewe ndiko ndondera ukuri kwi wanje sindiko numviriza ivyo nayo ko aravuga nukomeze vraiment kandi cyo tumanye n'ubu turi kumwe hari ibintu byinshi bambwiye mugabo je nanje ndiko ndiga ivyo wanje wewe vuga urengane wow ibintu bimeze uko Godris ndashaka kumenya rero kuri wewe kugira wumve ko ushoboye gufata yangingo hari abakobwa benshi ndetse benshi bakunze kuvuga ati ukinabwira abantu nkabwira ati jewe kenti shaka gukora mariage benshi bashambwira ati uriteguye nitwere ko umukobwa iki wewe kuri wewe turashaka no musi dupartage nite challenge wagiye urahura nazo ugitangura kuvuga ko wabayangaje kuri uyu jewe rero
jewe ndagoye na madame waciye abanza kuko jewe ndagoye ku buryo ata muntu wese aza abwira uburofa bwose yishakiye ku muntu cyangwa wow nubwo yo bari papa nubwo yo bari mama wumve umuntu wese wewe kuza kumbwira ngo je kuko sindi muri ba bantu bumviriza uriya cyangwa bumviriza uriya je nirabira ukuri kwiwanje rero ko urumva abantu bangira bari banzi abantu benshi je bavuga ko nkaze kandi je simbona ko nkaze mugabo rimwe ndabirabe ndabona ko harimo akantu yene mugabo sinzi hari akantu kakanyarigaho niko no kivuze neza cyane rero nta muntu ashobora kuza kumbwira uburofa kuko unabimbwiye no hari abantu nanse wase kubera ko baguhanuye ngo nanze narabanse ntibamanuye ibyo ndero usanga by'umunwa iki usanga ugenda kubwira naka urazi ndababwira hari abantu babibaza ngo bariko barakora oya ndababwira hari babibaza ngo bariko baraguhanura kumbe bariko bita mu bitabaraba guhanura no kwita mu bitakora ntushobora kuza guhanura umuntu ataco yakubanuje ataco yakubariye wewe nsinaje kukubwira ngo urumva Godris ngo ndamubana kwiki ngo je mbona menga mezuku wowe kacuza we kumbwira ujya mu ngafise ingeso mbi biki nabikubajije wow ntavyo nakubajije urumva ukuntu kwireshwangishwa niko novuga ukwireshangishwa voilà nukuvuga ibintu batakubajije uri kurita no muntu bitakuraba wewe mu bisanzwe bavuga ngo kwita yambaye ngo kwita amata nk'isazi voilà guhanura hari abantu benshi bibaza ngo ndiko ndaguhanura ngo niko ndagukunda vraiment impanuro no kwita mu bitakuraba canke kwireshangishwa wivugisha ubujambo ku bantu kubera uzi ko je ndakundana n'uyu canke uzi basi yuko bashobora nko kuba bavuga ati par exemple bashobora kuvuga iki nk'ubu turi mu rugo hari umuntu ashobora kuza kumbwira ati umugabo wawe ntubuzi ibyo agiyemo muri ville sivyo nkaho nyije ntavyo mba nakubajije vraiment kandi ngo bari kumwe n'abakobwa ushobora gusanga n'abajya abakobwa mba ndabazi yanabimbwiye ko baba bari kumwe wewe wabibonye inyuma yanje je nabazi kubimenya ndazi neza ko yavuye muri ari nabo bamutwaye ari bagiye kuraba je ndazi nico bariko barakorana wowe ushi babona muri ville ukacuza kumbwira ngo hewe ngo ndamubone kumwe n'abakobwa ngo banaka ngo gatatu usanga narakaraka basigaye bamaze imisi bari kumwe urumva rero nukuza kwita mu bitakora kwaje ntavyo nakubajije mugabo raje ngo urabaneze umugabo wawe korige ngo bari kumwe n'abakobwa ibikini ngo je maze kumubona ngo kabiri kose rero guhanura no kwita mu bitakora bimana ibintu bitandukanye hari usanga ivyo ndabizi uri kuraza kumbwira nkashashima nko guhora je mu nyuma antevya hari abantu nagiye ndabuze sinzusubire pe sisi nkeneye nimba ati kareho warabivuga kare twari turi muri fiançailles ubu rero ni turi mu rugo rabari rugabanye kare tuko biri kose atahi wanje ubu unye vraiment nuko turaho ugoruka bwinshi ibimaze imisi bicana ku mbuga benshi bariko baravuga ati urabona ko vyimonogoje ariko bamwe abavyeyi bariko baravuga ati hari bariko barahaguruka bariko barafasha bagerageje kurabarana habantu kuri couple zanyu canke n'abandi bagenda baratangurira ubwiwe bitandukanye kuri wewe uhanura iki umuhungu uno munsi akiri muri ya engagement muri vya bihe nk'ivyo wewe wari urimo mugabo guma bamuzanira ati ya mukobwa wa tuyagendana naka wa muhungu ari muri fiançailles abikore gute ahagarare gute kugira ashobore gushumbuka kwiwe okay nimba umuntu aja akakubwira ikintu runaka ku mukopine wawe ndikumva kubaho ku mukopine wawe bakaza bakubwira nawe ujya mukobwa arashushe agendana n'aba uko twamubonye hana yego vyumvirize hamwe uwo muntu mugabo ntumwereke yuko ibintu akubwiye ubihaye agaciro ahubwo uha agaciro umuntu we muri kumwe ati no ivyo jya navyo yokora hama muvanuyo kuko wowe nawe urafise ubwenge urashobora gukora amakosheshe yiwawe nawe cugenda zuragenda buke kuko buriya nuko ntazina bavuga mu Kirundi buriya woshobora kwihisha ukinyegeza muga hariho umunsi umwe uzoteza kugira iki gufatwa uri kurakora ikintu kibi rero nawe cugerageza kuvyo ushoboye urabe ingene mubana iki ni kuraba ingene akwitwarako iki kuko buriya umuntu aguhenda n'umuntu ataguhenda vraiment urabibona wow urabibona nkaje nta muntu ashobora kumpenda rimwe kabiri gatatu ngikunda rero urumva ico no bahanura cyane niyumviriza ibintu by'abantu nguci biha agaciro manzi urabe uwo muntu kwanza we muri kumwe mbe ukuntu tubanye ivyo bavuga ndabiha agaciro cyangwa se ndabiha agaciro wowe ngaho nyene wewe uzobona yuko ukwiye kubiha agaciro cyangwa ndakwiye kubiha agaciro no kuvuga mu gihe ubiha agaciro cugenda ubirondera ntuja ku musheri wawe
bambwiye ko nuko warurahana ibiki n'ibiki no ibyo ntuzo nabikora genda we wironderere wenyene mu tundi tuntu twiwawe buke witonze ntunapape kuko ashobora kuba ari abantu bashaka kubateranya iki n'iki bataryoherewe uko mubana yes baturyoherewe ko mubana nkuko natwe batari baturyoherewe rero no kuvuga bahaye umwanya kuvuga nanje nk'iyabana narabahaye umwanya mwumviriza ivy'abantu nitwa twishaye ngaha kandi urakona kuba mpumvye kwera iki cyane wow bana b'Imana urabona umunezero uranga runo rugo ariko Godris uriko tubwira ibintu hari igihe bazana vya bintu bakakuzanira na preuve uravyumva n'umugore wawe yereka arasigura avuga ati ugasanga bakuzaniye ya foto abahungu turi babandi usanga akenshi babonetse ikimenyetso aca yifuza kumenya mbega na kaninde mbega bimeze gute Lindira gato tugira abanyene mbabarire uvuze ifoto ijanye ni ikirege bana none nk'ubuntu hava nje kwifotozana n'umukobwa tumeze uku ukajuzana ngo wabonye ngo ni foto ko bifotozanye ntibibashe wapi ivyo n'ubundi fotozana n'abandi bakobwa wow sisi bisanzwe kandi umugore wawe akabitahura akabona ati nje ndabafotora igikuru no kwizerana kandi nje vraiment ndetse kwese challenge ya ndetse kubesha challenge ya mbere yari amajambo y'abantu vraiment wow challenge ya mbere nahuye Jean muri couple yacu ubu yari amajambo kandi vraiment ndetse kubesha imbere y'Imana nuri kuba mpombye cyane umugabo mwiza iyo niyumvira vraiment abo bantu wow ego vraiment afise urugo rwiza kandi ruryoshe iyo numvize amajambo y'abantu ngo ujye muhongo ashine kuba nihenze kwene nuko tukiraho nyene ku muhungu harabavuga ati ukora mariage mu gihe uba ufise amahera abandi bati ukora mariage mu gihe wabishatse kuri wewe uhagarara ku ruhe rwande ubisigura gute uvyakira gute ukora mariage mu gihe wumvise ko hageze kuyikora Are you ready? Wewe ibaze mu mutima wawe mbeje wewe ubaze wewe nyene wishure eske nditeguye kweli ibintu nkoma nje nditeguye wewe no amara kubona ko witeguye amara yawe nashobora kubura ibikunda nigishobeka kubera iki impamvu nuko abarundi turakunda ibintu biri big turakunda ibintu biri big ugasanga ushaka ibintu biri big nta mahera ufise urumva ego nta mafaranga ufise ukashaka ibintu birebire binini gose ukaca wiyumvira amahera y'abandi bantu nkaca niyumvira man can't kweli ni big boss kandi umujama wanje ujya ndazi n'amaka invitation ewana 5 million ndazibona ngaho kanaziharura acha go adimi hari abantu bayaro je hari umuntu yigaze kuma invitation ama invitation ngewana wewe nguri boss ngurabizi ko ndakwemera Masha kweli vraiment tuzirabugire foro kuri kweli agasense kawenda kabona ndazi ngo nukuri ngo wewe ngo miliyoni kweli je nkango ndabona namaze no kuhara yambwiye ko namaze no kuharura ndamubaza man uri sérieux nyane uko nyane uri sérieux kweli ngo none Godris none ko ndakuzi kandi murazi vraiment turazinanye kweli uri boss kandi urazi ndakwemera ibiki n'ibiki urazi kintu nakoze kubera namaze kubona ko ari sérieux kandi yaramaze yaguma yabimbwira ico gende buka yarafise mariage hari muri août no kuvuga yantumiye ama invitation hari muri avril amarasi sinanda yabutse mugabo nta n'urufaranga na rumwe namuhaye kugira gusa ndamwereke yuko ibintu uburi kuri yumvira atari ivyo akuriye gukorera ku vyuyu korera ku bintu we vyo wabona ufise apana kuja guharura mu bindi bintu by'abandi bantu nta mahera namuhaye kweri wa muntu n'ubu kandi nta namuhaye bimwe kandi yashiyanya bimwe nashatse nuko atiyumvira nashatse kumwigisha mu bisaza yashiyanya nka kweri narabibona ariko bimwe mu bintu abantu kenshi bakunze kuvuga barakunze kuvuga ati biba byoroshe ntamwe kuri Nancy iyo uza kusanga Godris wawe akubwiye ati dutegura ubugeni atariko sindiko ndabona amafaranga ku vyukuri vyari koroha kumwemerera ego yaguma yivugisha niko afise umuntu yamworoheye abakobwa benshi barabagora nukuri byose bihagaze kuri twebwe asha aba yafise atayafise byose nitubwe kwera turashaka rero no munsi hari wundi umukobwa ashobora kubavuga ati jewe umuhungu turi kumwe ndabona ko ari serieux cyangwa akavuga ati umukobwa turi kumwe ari serieuse mugabo uburyo ntihari bwa bundi
Godris wari kararemesha abahungu babwira ati ngo abayiteguye mugabo ntihariho ico bashingira wa mutahe kuri wewe ku ruhande rw'abigeme ubona ari ikihe bofatira kugira ushobore kwemera ko umuhungu bashobora gutegura ubugeni ivyo bintu uravyiyumvamo je ndibatsinze kuvyiyumva muri kimwe ariko uburyo bashobora gufatirako uburyo bw'amahera uno musi yakuzana mwicara ukwirikaro ryonyene atari tapi muko zari kuba vyoroshe sha rero jewe bivana na vision y'umuntu jewe kweri iyo ndakunda kumubwira ati jewe vraiment je sinzi kwizerera umuntu ko ndamubona uyu munsi gusa nzi kwizera mu muntu ndamubonye no musi afise amahera afise umuduga afise ikingo ce nemera ngo niwe ngo afise wabo niwe ntinya uwo niwe ntinya kwe ngo tinega jaho uko nzi ibintu bihindukira ivyo bintu bimeze gute kandi ni nkuko n'uwundi avuga ati je ndatinya umuntu ataca afise ndatinya umuntu ataca afise vraiment arashobora kuzompinduka bavuga ngo abahungu ngo barahinduka ngo iyo baronse amahera ca bagenda ku bakobwa ngo uvyo ndivise ngo yarashaka ngo aca abikora rero ngo yaronse mugabo ibintu warabisengeye vraiment ukemezwa n'Imana yawe nko ndaje mbasengesha gusa nyene ndabivuga uko ikintu waragisengeye uzi neza na projet nukuraba vision y'umuntu kwanza apana kuraba apparence irabesha apparence irabesha gose urashobora kubona umuntu afise ibintu ejo ntuzi yabikuye cyangwa ugasanga ukaduga niko yakose cyangwa nyene sinzi nyene nubisigura misanze jewe abakobwa no bahanura ati vya vrai wumva yuko uhava ukunda umuntu kubera ivyo afise kweri uraze ejo hiwe erega ikindi naco muri cama umenga umuntu ntafise yazogera abakobwa baratinya kandi ubwo ni ubwoba bwa kazoza abantu mukunda abantu bafise amahera ubwoba bwa kazoza pe umva mwe mukunda umuntu yashitse kweri mudakunda gustrugglinga muha murondere namwe kandi ngo urakwiye kurondera yiwanyu rondera yiwanyu namwebwe mukore namwe muraberewe no gukora biraberewe umukobwa afise amahera je numva nyene afise amahera none mutwara Maldive kandi kwanda hakuna bambwa ati mperekeza je nironke amahera yawe ngo tugende urumva nyene nawe yarondere nawe biraryoshe uhitwaye ukabukinga ukabwira umugabo wawe ati je numva twogenda kandi nabona yafise akumva yo kujana harenza aho nyene muyafise mwese ho byo babiryoshe gose umugabo wumve yuko na wewe uri oblige gukora ntirobrije kurondera uwakoze we nawe uri gukora iki kandi abantu bavuga ngo bakeneye abantu bafite amahera kenshi ntaco bakunda gukora je ndakunda umuntu abivuga nawe nasanzwe akora akavuga ati vraiment je nkeneye umuntu aza kunyishira vision chez destin yanje nkeneye umuntu aza kumfasha canke iki sinkeneye umuntu aza kwicara uwonye ariko abivuga uko asanzwe ari umukozi wonda mwumva mugabo umuntu abivuga yicaye akunda kuyisiga gose shina ndakora sindaguhaga kwera nene ndashaka kumenya kuri wewe na cyane mbega biba vyoroshe ko umuhungu afata decision yo gushobora kujera ko benshi bavuga ati wahora urumwe mubamubaye babiri ati hari umuzi kuba wishizeko benshi barakunda gutinya ico kintu kuri wewe abahungu bahanura iki na wundi biba vyitongora afise aguma acatangura guharura ati ati umunone ko je ndi kenti je nyene ejo ngira nza n'umwana w'abandi yamenyereye kwirira udufirita ama spaghetti mbega bizoca bigenda gute kuri wewe ubona wa muhungu wamuhanura iki for the first tugende bukebuke kuri wowe ugitegura kuzana Nancy kwabona nta kintu nawe cyubwo bacaje mu rwabo ati yakanyariga bonika buramuga ukavuga ati sha tuko biri kose uno mwana tahanaho ko ntara completa nako jewe rero sinigeze ngira ubwoba ngo utuzoga ibiki n'ibiki wapi ko nabona ati abanashima nta nakazi bavuga ngo gafashe ngo nari mfise ndaronga amamiliyoni n'amamiliyoni oya muri je nyene nuko navuga ati ndabishaka ikindi naco nkavuga ati ndazi ko ndumukozi teza ko buzikora umukozi mugabo nkavuga ati ndazi ko ndumukozi yimba uyu munsi nafise ndaja kurondera ndaza kuronka naguma nyene mfise iki ivyo vyizigiro kandi nta rimwe ararinza ngena bifu namaze kurarinza kandi ndimo ararinza narimo ararinza kandi nta kazi navuga ngo ndahembwa ku kwezi nkora canke ngo ndafise ngo ibi bintu ngo biriza amahanga imisi yose ntavyo mfise mugashatse gusohoka arasohoka arafungura abanye ko natese inyama mbega ngabanye ko natese inyama urumva rero
umugore sintuze si umuzigo oya mu busanzwe abantu benshi baraduhenda batubwira urugo uko rutari nk'ahariho abantu baca baja ngaho ariko barabikiganira bavuga ngo muracari bashasha ngo muracari bato voilà barakunda kubivuga muracari bato ntaco murabona tekana hariho n'abamaze amezi 3 baravaye rero ico nababwira ni giki icambere senga ikindi naco ubuziko uri umukozi uni wabuzi kurondera Imana irakunda abantu barondera ivyo murabizi senga urondere uraronka nta kibuzo utaronka ikindi naco no babwira umugore si umuzigo ikintu kije urumva umega kije gukunwa amaraso ku buryo usigara unyunyuse oya nukuri bijya bintu baratubesha nguzanye umugore gasha ngo wera bwose ngo haruha numenya ngo niyo buciye reka manze mvugurize ico kintu je kuva ahubwo tubaye maze kurumva amahera menshi urumva menshi amahera ntari bwakoreko ntamaze kuyakora ko kubera iki ahubwo umugore n'umugisha niko nababwira umugore n'umugisha nyimba waroronka ahubwo igihumbi bica vyigwiza fois 10,000 haize ukwezi hoho uzobona amamiliyari nimera nkaje vuba muratanga nivyo nuko dukunze kumva kenshi hariya ku bakobwa bavuga ngo iyo babonye umugabo ari wakora wenyene umugore agasigara muhira umwana hariya bavuga ngo nta kamaro ngo umugabo niwe bari kai arakora cyane ngo umugore bamugiye nguvu kuri Nancy uvyakira gute mugihe no munsi ari n'umuntu avuga ati nanje ndafise ubwoba umugabo niwe azobanza kuja gupa Mariage ati nzoba mfise umwana mbanze ndamurere kuguma muhira atariko akora wenyene ati cyo kimwe kuri wewe uvyakira gute ni koko ntacu umugore aba ariko arinjiza mu rugo ikintu ngaho novuga nuko ikintu ca mbere cyo bama bavuga ngo mariage niko nyine bavuga ngo babifata kutariko mariage bayifata kutariko mariage ni team team y'abantu babiri bon ni team imwe kwanze ibibaye ni hujya kwa Real tuvuga irimo abakinyi babiri irimo abantu ntirimo umuntu si Real Madrid si ikintu kimwe irimo abantu ibi ni equipe bagize n'abantu nako bagize ijya equipe rero mariage ni team umugabo arashobora no musikurondera akabura ejo ho karonka bisigura yuko ngo utanze relation ngo baye umugabo happy ibintu bisanzwe nyene ni support urabibona naho ujya ati nyene Scott yabuze akantu wowe no musi Scott ntiwaronse kwere tugende muri restaurant ndariya naho ujya nyene kweke none bibaye ku mugore umucume ngo ibintu vyatari si ibintu vyatari ibintu bisanzwe urumva nuko nyene bimeze iyo ndiko mvuga kuri kote y'abantu bakora bose ayo umuntu azamanga ngo jewe naho no bankorera umuriyo kwezi ko je nta relation notanga kwe uragwaye mu mutwe zubi kandi ngo bijejwe umugabo ni wategeza kungaburira urinde wewe none bisanzwe urigi wewe mariage kweri barayitwiciye nta kundi ne byarabishe umugabo nyene nuko mwokumva yuko muri team si competition mugiyemwo ikindi naco ku bantu Jean nka je par exemple kwica abajije je naravyaye musanze ndamaze kuva nkindi kwije nka wimwe ndibaye ayo mezi yakwije sinasuye gukora naciye ngoma muhira na twatundi dutoye nyine warurondeza twinjiza naho gadimira kacuheba kacuguma wicaye gushika no mugabo naho taburi kurakora hari ikintu uri kurinjiza muri ya team nyene haraza umuryango baragura abafana bashaje abakinyi baragura abakinyi bashaje urabibona ni kujye nyene ndiko ndabakorero kari hafi kwa nyene baraye ibintu by'imipira umva nyene haraza abana kandi nyene n'umugisha ukavuga ati ntegezo gufata umwanya kumwonsa kugira iki urabibona n'abantu bakora ubuzi bwa leta ndibaza baca babaha amakonje ntibaraja muri konje yavyo rero urumva yuko utegezwa kuguma muhira ariko nawe ikintu kandi uri kurinvestisa ni ya support ariko arakora wenyene musupportinge musunike nyene gukora cane nyene umutera intege abone yuko jambo twiza iki bintu nk'ivyo nuco ushaka kuvuga ngo ubu rero gukora ngo abanye ngo sigara muhira gusigaye ushaka kungaya ibiki nibiki komuga cyane urumva nyene nivyo nyene gusa kugira nishuri kibazo mariage mu ijambo rimwe ni team we don't compete we complete
urumva ntituje muri competition Oya. turakompletana ayo banavuze ati ngo ni mu completana ngo umwe aba yuzuye undi yuzuye ego kuri ico kintu mwese muruzuye nta muntu yoza ari gicuga basi genre ngo complete nza ndi nansi nawe aza ari Godris jewe nyene hariho ivyo nshobora kumufasha nawe nari ivyo ashobora kumfasha nivyo nansi urumva rero ntituje muri competition unamwerekeye nansi amahera asha turaraba wowe rero ingene wogira usuye kubaho ngenda kurabe neza ro nawe ne ntacaza ngo urawigira ibintu nkenge turabe urumva oya nuko ngo vyorosha kugira bigeze uriko tubwira ibintu bikomeye cyane tuteye tuje intambwe bivaye na couple yanyu ukuntu bagiye babona ku marezo sociaux ukuntu mwagiye muragaragaza hari n'abavyeyi bagiye baravuga ati aba barakwiriye kubera akarorero abandi Godris gerageje kuraba muri gino gihe abajene benshi bavuga bati ati bisaba mu Giswahili n'abakozi bavuga ati inabidi ukule kabla hujakula bega biba bikenewe ko imbere yuko umuntu akora mariage abanzaga sije navuze kabanza akamenya neza ati byukuri nasi ntwara arakomeye cyane yesu we wapi wapi sivyo kweli wowe ku ruhande rwawe mugabo hose urabona kumenga barafise n'ukuntu none wumvishwa asanga nawe nakomeye icyo genda gute cumuhe ukacurondera uyundi ikibazo cangira umenya gute kadakomeye kwanza Cheko duchangira. Kurumenya kadakomeye natwarinda. Ubu ushaka kuranga uko avyara. Mbega none. Nuko iko ari umuntu yakibaje muri eta civil. None ushaka gusanga iyo nda. Wayimuteye mu gihe kitari ico. Ariko Godris, tugende bukebuke. Urabizi ni ibintu bireze muri no misi. Turashaka usangi ku muco. Hari umuntu nawe avuga ati, "Tireka shati, jana utwara gute?" Ntuje kure ari umuntu yakibaje turiko turiga muri eta civil bashaka mwibaza yicaye imbere yaje kwiga kwise umukobwa visite we yari abantu urumva kugira yarigira ivuke vraiment araharira n'ujya mu officier yigisha ngo yaha sinzi nako barigisha bata kubera urabona bo bakoze bon mvuge gute namakosa ni iki bon namakosa kandi ni chamba barira mu gihe baba bakundanye nibikora umuhungu yavuze ati ngo none yakavuga ujyari kahiga kwishigikira kuko ibyo yakoze indavuma yagira ivuke urabona ndakubwira cyoko turiga inde yugira ivuke ko batwigisha yuko ngo muri eta civile beko bavuga yuko ngo mariage kawaida umwana wa muharura ngo hamaheze umwaka basi umengo yari 10 mois ibintu nkire ko bavuga bya 10 mois ngo niho umwana ngo basi ngo Jean ngo bagize ne nk'ubushuri cyo kwitwara umva bamwe bavuga ati hari umuntu ashika muri mariage kazona ku mezi 9 aravyaye iki bintu nk'ibyo bo bari kwavuga ko mu mategeko basi baharura 10 mois hewe wa muntu nawe ukwaza ngo nyuma yavyo yaragoranye ko ariko ujye n'abantu batangura ngo hora hari hatanguye kuzugwa hapo batisha ibintu ko yaragorana ko mugabo yarafise umuntu afisinde mugabo urumva tukira aho nyene ni kimwe nakubaza urabona ko basigaye bamaze iminsi banakivuga abakobwa bavuga bati bibishitse umuhungu hari igihe baba bashaka gusa tuvyare akacana kureka undi nawe akavuga ati je ndamuteye inde ntegerezwa kumutwara n'ubu nyumva ko yari kararekrama azotware umuntu ari sur ko akomeye wowe uri imana kwanza wewe Murazi yuko kandi agwakarura gatoya okay uragize iyo mponje yawe mama we birabaye sivyo murashitse mu rugo na karorero umwana arapfuye sivyo umwana arapfuye wari wabonye ko akomeye abo umwana arapfuye ukabura iyindi bikaba voilà uzavuga ngo ngo ntakomeye hari n'abantu bategeka gukurikiza kandi bafise umwana ibintu byo kuvyara n'ubuntu bw'Imana mu bisana ni Imana nyene ikugirira akantu tu nta buhinga bw'iwacu bujamwo ngwiki nibiki nuko hariho ababanye uko nyene abavyaye n'abandi bagize ama mariage baheze na 10 ans bataravyara barumva nyene bijya bintu nta buhinga bubamwo nta buhinga bubamwo ikindi naco ibya byo pigana mutaraja hariya mutarabigira mutarasinya muje mu Imana itarabahezagira ya makosa ariko
hari abavuga bati jewe twavyumvikaniye n'umwigeme ego mwavyumvikanye muga mwumvikanye amafuti wowe no musi ntubashigikiye uvuga ati waraje barashobora gushikira cyane ukuje akantu ushobora kubabwira tureke kuvuga ko ari icyaha gusa vraiment ko ari igihe usanga muhebanye ciye biro bate turakoze turaryamanye cyo dukundana na wewe cyo turyamana cyo dukundana na Scott cyo turyamana sindiko marura kucaha vraiment je ndiko marura ukuntu nyene byo bigoye ukacukundana n'uriya sasa muzi kuryamana n'abahungu bangahe ati 15 uje wibaza biratikura none wowe utwaye umugoro utwaye urusenga Godris arayimuye Godris nukuri kw'Imana jewe nico vraiment iyumvire ako kantu konyene abo bahungu bose hariho n'ababesha ngo babiri kubera iki barateye isoni abantu mumaze kuryamana ni benshi kandi basi kuvuga ngo ndi mweranda shatse kubabwira ati twahevye ka ivy'Imana turabishize ku ruhande naho bidashobora kuja ku ruhande kuko byose ni ivy'Imana mugabo iyumvira ako kantu hariho muri iyi hariho abantu batinya kuvuga abantu bamaze kuryamana ko ruzinge nari benshi ntashobora kubavuga bose kuko urazi iyo ukundanye n'umuntu muri relation mutegerezwa kuryamana barabibaza tumaze kuryamana n'abahungu bangahe tinuntinye je ni question ya mbere nabaza ntuntinye bikini bikijyanye tukiraho ndashaka kumenya umunsi wa mbere akikwemerera kuja mu rukundo akikubaza ati mbwira aba ex bawe mbwira abakobwa mwari maze kuryamana wiyumvise gute wavyakiriye gute cyasho byari bimbwiye namaze no kuvyumva karabivuga ntacyo byari bimbwiye je kwe narabimubwiye narabimubwira nkamubwira ati wa Jeff Mezuko canke Mezuko yarabizi musaza bana nakunda no kubimucokoza arabishoboza ati ngo Godris ko gondra bamaze ngo jewe ngo mukoko nzonyakiriza twaryamaye urabivugira hejuru ngo umukoko nzonyakiriza urabivugira hejuru kure umukobwa jazoza kuvuga ati twararyamanye akaza akabivuga nukuri icyo ndamubwira cyose nzokwemera yagiye akanamuba atari byo ndamubajije breve hano kare nyine twari turabagenzi bisanzwe nyine ugasanga yuko arabimwagiriza mu bantu yaravyiyambura ngo jewe kuko urabona mu bisanzwe aho ngo nyene tumeze nzi kurabibona tuba dushaka kwiyemera kwiyemera abahungu umenga nyene turiyumva ibiro iyo uri muri mwirigara agakarega ntabwo tikanya narahejeje karya ngo kubera nyine ufite umenga urumva n'amashurwe tiko turitera kanya narahejeje narakuyemo je rero sinari meze uko niko navuga kandi byo nta nivyo nakora rero mpamvu navuga naranga umuntu aza kubimbeshera ko mu bisanzwe rero kubera je ikindi ngorane nagira nukuri sinzi ubona Imana yansutseko urumva sinzi ubona Imana yansutseko ndumvikana cyane n'igitsina gore urumva ndumvikana cyane n'abantu b'abamama abakobwa rero ukuntu urumva sinzi ibintu twaba tuyaga ntabyo nzi cyangagiriza ngo nabashuga mami akunda kwiyagiriza ngo nabashuga mami ngo yogore mugenda nawe ngo babagenzi n'umugore w'abagore bandi gute uhagenze n'umugore w'abandi gute ukimuze ukagendana n'abagore urumva rero benshi ntibavyumva abo telefone yafu ko telefone yanjye yafuye uracanga uyinkorere ibintu nk'ivyo nyene ugasanga tumenya kubera ibyo cyangwa ugasanga kumenya kubera ndakunda gufasha yeye amaservice abantu ugasanga turamenya yuko nyene sinzi ko ndumwana mwiza navyo nzi ariko ukabisanga bamwe n'abagabo babo barabashavuye akifuza kungirira nabi ugasanga bafite n'abagabo b'ibikashi bakashafuza kungirira nabi kumbe naho naco nona ugasanga ufite umugabo w'igikashi nyene ugasanga ugomba nteka amakosa nukuri kandi abivuge nta namwe nabwo oya nabivuge ushobora kubyigumiza ngo imbabaje kandi abivuge iki ni kiganiro cyane oya birabisha avugisha ukuri birabisha ni kandi ryambere ndabivuze pe wow ndakwica twubahane byarambabaje byarambaye kandi abivuge kugira ngo n'abandi bantu bamenye kuko ntibaza kumenya ngo byabaye hano ndafise mama w'umugenzi rero umugabo we n'umunyamafuti sivyo kandi ndanabizi si vyabizi sinkurumbarirano byaraboneka apana byaraboneka ni ibintu niboneye kandi n'abandi barabizi rero kubera mama twakundana umugabo we nawe yacagiri mama we yaragerageza kumpuramwo amakuru iki umugabo wanje nawe kwere ntagira ibintu binibi nanje
soni reka kumubeshera tu kagerageza gukuvura kagerageza nyene kugira ndamwereka yuko ahubwo ivyo avuga atari byo teka ushaka kwisambuza reka urumva akamuzanira n'amafoto hewe n'amafoto kanza tibisivyo nk'aka kantu kore ubona kagusonje bwiza wewe kumbe uriko nyene reka kandi uramuvugira wewe tuvaho nkaho namuvuma kweri byose ibyo ushaka kwisambura urugo urugo gwiza reka vaho ase njaka umugabo wewe rero wewe umugore wawe arakwikeka abe rero cyari hanze kuvutura bariya urabibona urabe ureke kwacha urene ngo yemenye gute umugabo nawe kubera ngira ngo abona ko mvugana n'umugore wewe cyane akacagira impuzeye akaca yiyumvira ngo ndamutanga ku mugore wiwe ko yiyumvira ko uwo uvutura umugore wiwe ukaca umumenera amabanga ubivuze neza urumva akajebaza ati ndamutanga ku mugore wiwe nije ndamusarisha kubera umugore umva ahora amufata akajebaza ngo njewe ngira iki ndabivuga kubera naho nanje ahubwo ku mugore wiwe sukamwe mabisi muga akaca mbona je yuko ahubwo ari jewe natse umuriro kumbe naho umuntu asukamwe mabisi rero gushika aho dushwana birambabaza ni jambo ndabivuze kweri kandi senze ko nzobivuga mugana koranye byambabaza birambabaza rero babwira iki mwabagabo mwe mbonye umuntu ari kumwe n'umugore wanyu mugataka ikintu kimwe kiri muri abafatiramwo kandi urafise ibanga we nta nivyo yovuga azobikira ibanga vya umuntu afite ibanga je nashobora kubona uri mu bintu by'amafuti ngaho kubera mvuga ati ibi kintu nkakivuga yava kikugirira nabi kandi nikigirira nabi wewe wenyene n'umuntu muza kuba muri kumwe kiraza kumugirira nabi rero cyamutemo kugira iki kwino je ndafise ibanga vraiment nukuri Imana yarameza agenda afise ibanga bariko baravyumva bazomutora kugira abe pare mbaye ndabita kasha abantu besha unzo bivuga kandi nanje ntazambwira nukuri bambuje je umuntu none kuko ibintu kuvuga ngo je ndashobora turashobora kuyaga je nawe tukayaga ikiye nkumva yuko ikintu kwe iki nta muntu mwakwiye gukimera umugore nta kintu mubwira kandi ari umugore wanje urazi umugore atishumuhisha nuko nkavuga ati nashobora kumubwira kandi nanje ntavyo shaka kumusopa ngo ndabivuga bati karashobora kumushora kugasanga yabivuze urazi abagore ni hatari nkavuga ati karashobora kumushora kugasanga arabivuze rero cyamutamo kugira iki kwinumira rero ngo umugore n'umugore wanje ndamubwiye ikiye ndamubwiye ikintu nahazokivuga mba nzi ko nta ngorane n'imwe kizagutera niko meze ati nta kibazo ariko ikintu cibanga ntibirigura kibwira umugore nta muntu ngo ndakibwira wamubujije ukivuga vananje ntashambwira ko je nturindura nambuza wanashima je nyenda ndashobora kubona ati ikintu kweri ikintu n'icibanga sinene cyo kuvugwa nkabona ko kandi tuvugana ibintu byose mugari ibintu matambwira nyene kandi nanje ntavyo manyene ni no gashaho waramanga y'abandi nuko zimwe muri commentaire twagumye tubona bakunze kuma bashirako na cyane cyane ku ma video yanyu baravuga bati muracyari bato tinyuma y'igihe muzobibona timuracashusha umva mugwe murindiriye muzoruha muruhe ahubwo tugire ngaha tugirwa turataga kandi no tudusaba shop ndashaka kumenya Godris umva mugwe mutega imisi hariho utuntu maze kubona kuvuga ati yo manzurindire ubuzi ibintu byo gutega imisi nibutse imisi ya nyuma ya mariage umuntu yambwiye ngo urabona hajya ngo imisi ya mbere uzamumesera uzamutekera ubwire ibiki aracamesera aracantekera umugabo n'ukimba ngo y'amezi 2 ngo 3 ngo bica bihe ngo biba bihenze ngo ngo biracyaryoshye umugabo ndacamumesera twasanze ariko arateka ndacamutekera urumva ndacamutekera niba ari ngombwa abishatse imana mwoza rero wow Godris yabwira ko oya mugabo cyo kimwe namwe bwo bimananje nari twari by'imisi ya mbere mugabo manu biracaba hariho keya yatanguye guha nuno munsi akiguha je kuva nshika ngo hakore atari impuzu zo muhira nyene bisanzwe zazindi yati impuzu zabaye nyinshi kanyene mese utunyene basinye ndatume none mesa nzi yuko dukeye siniro iyo mbonye ngora ndayivuga nuko kuva nshika ego kwe ni wabigira kwe wow Latest bashaka kumenya rero kuri Godris benshi bakunze kuvuga bati urabona ko bavuga ati ni ubushuhe ati muracyakundanye niki biba byoroshe ko muhungu
afata responsibility z'umugore akaba ari wazikora ko benshi baca bavuga ngo utanguye kuganzwa n'umugore ukiri muto sije nababwira sitima kuri wewe uvyakira gute ni igiki uhanura bano bajene bakiri inyuma aho uvuga ati toya Jesse nzomera uko nzobanda mukunda muga nzokuma ndumugabo mu bugabo bwo kudafasha umugore n'umugabo nyabaki ako ni gifu none nyimba none ntitwa umufasha none umaze kuba umese murafashanya sivyo none umugore nteza kumufasha none sivyo teza kumufasha ahubwo unamuryohera mufashe utuntu twose n'ibintu bisa ufise umwanya vre nta kazi kagufatire nkaje urabona arani mara nk'indwi yose nibereye ngaho sivyo atana ntamwe nje ataki none ngo wace mbwira ngo reka nicare ngaho ndabe televiziyo umukozi aragira ibi nta mukozi twe dutunga ngaho nashimye urumva ndabe televiziyo umugore ari hari ariko arateka iki niki uri umugabo nyabaki ngaho nta bugabo urimo wapi ahubwo umugabo nyamugabo no ufasha umugore uwo ni wari umugabo mwisa abandi bose mudafasha abagore nta bugabo bwanyu ngo mutegeza kujya ngo ivyatetse ngo abagore nabo mu gikoni sawa ngo umugore ngo no mu gikoni mu muyaya rero none mukanda mukurondera umugore ngo nukurondera umugore azi guteka umugore ngo nzobwira ikintu wakaca none uri kurondera umukozi si umugore uri kurondera umukozi uri kurondera umukozi vraiment ushaka umukozi genda urondere umuyaga ubwira ati wana wakazi kawe nga nakanaka nzoguhembaya nivyo ariko uba wumva kumufasha umugore atabundi nibisanzwe cyo si bisanzwe none uko ukora ivyo wawe kwanza yes iterambere ry'urugo kuko nyemba nk'uyu urabona yaravyaye sivyo ndazi yuko umudo nk'akaro nko gukoropa nkiyo bishobora bana kunama barabara mu migongo sivyo none cha wiyumvira je nicaye nka umugore wanje ariko arakoropa nta nameza ngaha rahera avyaye acaja mu bintu byo kwirusha imigongo sivyanye no usanga umugore yashaje hakiri kare niyo umva bitazosha bingarukako ucugenda ku gakobwa hari yaye ng'umugore wanje shango yashaje kumbe ne wamusazishije wow nuko sinogenda tutavuganye bino bintu mbere ko turangiza ikiganiro bamwe bese barafise uburyo ibintu byabo biba bitunganije reka duhere hariya ku mukobwa nkuko twatangiye igihaniro duhera nkuko twatangiye igihaniro duhera ku mufasha wiwe reka duhere ku mugore naho umugore bariko baramusora abantu b'Imana vuba nanje ibintu biratungana bashaka kumenya nibihe bintu nese ahora gukorera uvuga ati umunsi yova hariya atabigukoreye cumi ati sha babakobwa baba bari kumwe hariya ushobora kuba bamuntwaye kiyazi 3 cyangwa 3 misi yose ashitse uburi sura ati ategereza kubinkorera shanje abikora atabikora nta kintu akenda fa niyumviri koga ariko ari bitatu wamuze ati ibi ngombwa kuri ntaya navyamba apfuye muri byiza ko tari babandi bashitse ngo jashika nsoma umugore ngo basi ngo ashitse nta bintu bihari ngo bibaramenyereje Byabindi ngwiki ngo nteza kugikora nyine hari igihe azarusha agashikira muri douche atabashikane n'umubaza ngo byagenze gute hayene wowe ucuguma wihoreye wigumira aga telefone kawe umvugije abona gutuka je ni douche niko metse sasa mvugisha agashikira tarusha kweri ntamuraba sawa kacagenda koga ahejeje kazaje kubwira ibintu byose byabaye wow yahejeje mugabo urumva n'umutanguza abajambo banza umureke tu akabikwibwirira oya kwanza niko bimeze arabimbwira kenshi urumva akagenda koga hajye nyina ruhutse shayine ngiye nko mu cumba kiri karoga kashasanga nyine kubimbwira kiri karoga kashobora narindushe kwe urumva nk'ivyo onye n'ibintu nyine byo bisanzwe ariko ngo vya bindi ngo arashitse ngo agiziki wow nuko kumuhungu nkariya kumufasha mbashaka kumenya ku rundi ruhande ngo ndamutereke imana ndabwira kuno munsi ni couple ya mbere ya yindi bigisha bariko barananyigisha nanje bashaka kumenya hari ibintu benshi bakunze kuvuga bati umugore ategerezwa kwitwara ari ku mugabo atabikoze bituma umugabo asohoka aje hanze kuri wewe nivyo ariko hanze nta nivyo hanze hari ibintu uhora ubona yuko
umufasha wawe hamwe atobikora vyotuma uca kurondera abandi hanze cyangwa uvuga ati narinze ndamutora nakubeshe kweli ico kibazo ndakibaye ikintu kimwe umugore akwiye guha umugabo icubahiro umpaye icubahiro ukanyereka respect ivyo birakwiye baniyumva neza kuko je nanje nimba mpaye respect nanje bica bintera kugukunda kuko ugize iki mbamona nyene kunyubaha nta kindi kintu we nyubaha tu ivyo bindi we nibikuraba we nyubaha ndavuga ngo care ngo kugirira rego maze kuma respect harimo ivyo vyose wow ngo hari nk'ivyo ivyo babirimwo vema n'ukuri nta bindi bintu mbona respect je ibinkwiye sinosho nzakubwira ngo nkunda umpaye respect jewe naye ndamenya ko nje ndagukunda ahubwo wewe nawe bica bigutera kunkunda cyane wow nuko bantu b'Imana ndabwira ko twariko turayagana ku bidasanzwe cyane niwe ariko turayagira kuri na biriya hariya bashaka kumenya kuri nasi amajambo 3 y'agasunika kugira dushobore gusiga inzira amavuta oya musiguri y'agasunika roke abanyamuji baratugoresha agasunika roke amajambo nako kugara ya conclusion nagatora kumbe nuko ubayo azara gusigurira utuntu niyo mpamvu ari umufasha niyo mpamvu bavuze ati agasunika roke ibintu bitatu ushobora kugira ko usezera abakunzi ba Magic n'abakunzi banyu muri rusange kugira ko nabaha impanuro na cyane cyane ku ruhande rw'abakobwa bariko baritegurira kubakiza cyane sinzi kwanura kose gusa abakunzi ba Magic n'abakunzi ba Godris turi kumwe twese je ndabakunda vraiment ndabakunda gose bandanye mwitegura neza imani bandanye bahinga ingo nziza mutazokwicuza ntimuze muratura muce muvuga ngo shaka urugo nka rujya ntimuzi vyinyegeje inyuma basha natwe turashwana natwe turagira iki ndushwana natwe hari igihe nyene bishika gacamwo ngo biravugana biri biravugana mu kabari hariyo natwe gacamwo pana kuzo murifuza ibintu by'abantu muce mubishaka kujya nyene apana gushaka ibintu kujya nyene wowe urafise ico ushaka ushaka gisengere hama bizoba vraiment amajambo akomeye kuba urakurikirana kubakomeye kubakomeye avuze amajambo akomeye kubakomeye nuko hariya turangiriza kuri kizigenza nawe rero yashoboye kutwakira amajambo 3 kugira dushobore gusiga inzira amavuta amajambo 3 reka manze mbwira abahungu ikintu kimwe ndabasubira narababwiye ko ndabasubirire nturindire ngo ngomba kwizenga ama Mariage ngo banenge inze hagaze nguzashugira Mariage suko bipanze abwe bona ati yanje kweri je ndavyiyumvamo kandi ndabona ndafise naga fondation tereka muresha umwanya tereka ndabikora aho ni fresh aho turi kumwe na jabwo zo mwaka invitation kweri nzogutera akadibar yego ndakemeye hama turabashimiye cyane namwe dushimira Magic Channel TV dushimira n'abakunzi ba Godris wandaye mukurikirana Magic TV sinanze ko bameze uko barangyoye cyane gose naho bavuga dukora ikintu ne bunyumva no gukora none ndumuna gusa nirabira gusa wandaye mukurikirana Magic TV cyane gose gusumbuka muharamo bikora murana ko ibintu bitesa gose bashize muri twakoze bon ahubwo nibo bantu ba mbere dukoranye numva ngewe cyane gose ashobora ryo ko wisanzuye nanje nakubonye none urumva bararyoshe mu bisanzwe ikindi naco natwe mwandaye mudukurikirana natwe twikorera kuyibagira natwe Godris abantu bose bo kuri Magic muze kuri Godris aho kuri Godris mugende kuri Magic magiranire so turabakunda cyane gose rero wow nuko ndabwira ko twari kumwe n'abantu beza nk'aba nibo bariko baradutiramisha bahereje ku manuro nziza cyane bahereje bariko barababwira ati umwe wese arafise intunganyo y'urugo rwiwe nyuma kuraba ikiganiro commentaire zanyu zabiduhanura zabidutire intege ndaheze bigatuma ibintu bigenda neza ndakwibutsa ko wari karadufasha kugira dushobore kuronka ano masanamu kugira ibintu bibe bimeze neza gutya nite Scott asante sana be blessed wherever you are ciao ciao